Bakunzi ba radio televiziyo ijwi rya Baptiste turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twagendeye umwe mu banyeshengero bo kwishengero rya Baptiste Ngozi riri mu ntara yagutse ya Butanyerera ni commune ya Ngozi. Numunyeshengero ariko arabikora neza. Mwoshobora kutwidondora? Je nitwa Nizigimana Samson. Yego sanzwe nkora imirimo y'Imana mu shengero rya Baptiste Ngozi. Kandi nkogera nkora n'ivyanje byo kwiteza imbere bijanye n'urudandaza. Nizigimana Samson asanzwe akorera ibijanye no kwiteza imbere mu rudandaza. Murabona ko tuhasanze iduka rinini cyane. Hari abantu benshi bariko baribaza ati mwabitanguye gute? Hari n'abandi badatahura neza iyo babonye urudandazwa menuru unye baca bavuga ngo baja mu kuzimu canke ngo bafise ahandi babirondeye. Byagenze gute kugira ngo mushike aha hantu kuri no ntambwe igeze uku mwakoze gute? Bijanye n'urudandaza nkagenda bukebuke. Je natangiye kudandaza ntangira kudandaza ibiyoba nkabitwara ku rutugu ntembereza mu ntara ya Butanyerera muri commune Butaganzwa yahoze ari ntara ya Kayanza. Hanyuma ndi mu Kiranza gukorera ino bivanye n'ukuntu byagenda baraduga bukebuke ugasanga nyene Imana igimihezagira. Hanyuma ugasanga utoga umukorera ahantu hamwe biba ngombwa ko kunguruza ukaja ahasumba aho ariko rakorera. None tuvugana nko ndiko ndakorera mu ntara ya Butanyerera muri commune Ngozi bijanye n'urudandaza kandi kabiko biragenda neza. Muvuze neza mwatanguriye kubiyoba womengo ibintu biciriye hasi ariko tubasanze ngaha anye biraboneka ko byagutse bikaba binini. Hoba haheze igihe kingana gute mwatanguye ryari nyimba mukivyibuka? Igihe natanguye ni kera sinankivyibuka cyane mugabo imyaka yose imike imyaka irarenga nka 15 ko natangiye kudandaza nkire muto jewe. Hanyuma ndadoga bukebuke urumva ko imyaka 15 irenga nkora urudandaza. Yego ni vy'ukuri n'iterambere riboneka. Mbega muri ibi bidandazwa musanzwe mukora hari abantu benshi bariko baradukurikirana bari ngaha anye Ingozi mukorera amajahe bo bamenya gute neza na neza ko ubu turiko turavugana hari abariko barabakurikirana bo basangahe? Haroroshe gutora. Ugeze muri parking ya Ngozi ugacubaza ahantu hari baparika kizimyamwoto hepfo uja ku musigiti wa Anshwara ucumbona bajije kwa Samson nta numwe atomuku kwereka ko ari jewe. No kuvuga ngo Samson ni umudandaza abikora neza cyane. Uri kuraraba hari aho se haranihiriye ngira ngo mwamufise nk'ibindi bibanza n'ahandi hantu biriko birakora kubwiterambere. Ico kibazo kiragoye. Kiragoye urudandaza ruragoye kuko gusigura neza urudandaza rwagwiyaguye. Kandi si vyiza ko rudandazwa rubi mu kibanza kimwe usanga bigoye ariko muri kimwe gusa nuko biriko biragenda neza hose usanga utokora rudandazwa mu kintu kimwe gusa. Nitwokorera rudandazwa mu kintu kimwe gusa. Turiko turabiraba Samson birakorohera ko ubifatanya na bya bikorwa mwambwira byo gukorera Imana n'urudandazwa ko mengo baca bagufata cyane mu bifatanya gute muraronka umwanya? Oya kijanye no gukorera Imana no kudandaza urabikufatanya byose bigakunda. Hari umwanya wo gukora ibikorwa by'Imana n'umwanya wo gukora ibyawe kuko ntiwoca ukora ivyo by'urudandaza gusa bibagire gukora n'ivy'Imana nabyo. Hari umwanya w'ivy'Imana n'umwanya w'ivy'urudandazwa. Bivuga ngo aha umuntu wese aje aha umwanya atagusanze ngaha anya aragutahura nturi muri babandi bavuga ngo no kuwa Mungu ibyo gusenga ntungore ngoma ngume ni dandariza gusa mugenda mudandaza atandukanye. Kanatsinda ndibaza yuko hari ibikorwa byinshi nk'inyuma y'urudandazwa gusa mukora. Mukora urudandazwa gusa canke murafise ibindi bikorwa musanzwe mukora? Ibijanye n'ibindi bikorwa dukora maze kuja mu rudandazwa uja mu rudandazwa nyene n'ibindi twaba dukora abari urudandazwa mugabo nta bindi bitajanye n'urudandazwa umuntu bakora abakora urudandazwa.
bakunzi ba radio televiziyo Ijwi ry'Ababatiste, mwahabonye ni iduka riteye igomwe cyane, aho risanzwe riri neza na neza ahampande y'isoko. Ahampande y'isoko aho yavuze ngo ahampande yaho baparika kizimyamwoto, murashobora kuhashika ngaha anye, ni mu gisagara ca Ngozi. Murabona ni bidandazwa vyiza biteye igomwe. Barashobora kwibaza ngo mbega nk'abantu bashobora kubakenera nko kubahamagara muri akarere ka hafi bakeneye nk'ibidandazwa byinshi, bo bironka gute? Mwobaha nk'akanimero kanyu ngira ngo? Yego cyane, nta cobuza ntatanga inimero ko abari kwamamaza urudandazwa. Nimero yanje ni 69 08 427. Yego canke 39 ubusa 90 amajana 187. Murakoze, nkuko muza kubibona aho hejuru nizo nimero nyene, murashobora kumwakura abegereye ngaha hafi. Harabariko baribaza none musereva abantu bo ngaha muri iki gisagara gusa canke nk'umuntu yo bari inyuma gatoyi, hariho habambwiye hariya Muvyegwa, hariya Gatsinda, hehe ngira ibidandazwa bikeneye arashobora kubironka mwobimuronse. Rero nanzo rwacu ragutse, dushererwa n'abakiriye bava mu ntara zitandukanye. Harabazanana mu Kirundo baza kudushorera, abazanana ahantu bita Imasanganzira baraza kudushorera, abazana ni Muyinga baradushorera, ndetse n'abo mu Cankuzo baraza kudushorera. Dusereva intara zitandukanye. Rero danzwa dukora twebwe, dushererwa n'abakiriye benshi, aba hafi n'abataraba hafi bose baraza kudushorera. Yego. Radio televiziyo Ijwi ry'Ababatiste, mu nkundire yongere kubashimira kuri uyu mwanya muduhaye. Murakoze cyane namwe kubona mwatugendeye, Imana ibahezagire. Murakoze.